Shalom shalom bene data groupe bamaso namwe shengero ry'Imana ndasubiriye kubaha ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira nawe nitwa Abel Mbonimpa. Tugiye kubandanya dusangira ijambo ry'Imana ritanga ubugingo, ijambo ry'Imana rihesha agakiza, ijambo ry'Imana ry'ubushobozi duhawe kuri uno munsi, n'ijambo ry'Imana rivuga ivyo gusukwa ko mpwemu yera. Bene data tumaze iminsi tuganira ku bijanye n'umubatizo. Hari umubatizo w'amazi, hari n'umubatizo wa mpwemu. None rero ko tumaze igihe tuvuga ku vy'umubatizo w'amazi, ni vyiza yuko tuvuga ku vy'umubatizo wa mpwemu. Nkuko twabibonye ku bijanye n'umubatizo w'amazi, ni wewe ubwawe ugenda kubatizwa wijanye ukagenda ukaja mu mazi ukagenda wese, hanyuma ukiyuhagira nk'uko Namani yagiye kwiyuhagira hahandi muri ca kidengeri ibihetangabondwi hanyuma agahumanuka. Umubatizo w'amazi ugenda ari wewe wijanye wese ukoga hanyuma ukavayo uhumanutse. Ariko umubatizo wa kabiri ntabwo ari wewe ugenda n'umubiri kuja kuwurondera, ahubwo mu buryo bwa mpwemu Imana data yarasezeranye. Umaze guca ku ma etape yawe aho ugeza, aho ugarukiza ku nguvu zawe, ku bwenge bwawe, wewe ubwawe umaze kwijana ukabatizwa mu buryo bw'umubiri, hariho ahantu Imana ugera, Imana ikabona yuko wakoze ibishoboka byose, ama etape yose warayaciyemwo, ingazi zose waraziciyemwo, kwihana warihanye, kwezwa warejejwe, hanyuma rero waramaze kubatizwa, hanyuma urezwa, hanyuma uratunganywa. Bimaze kugenda gutyo, Imana nayo ica isuka ubushobozi bwayo aribwo mpwemu wayo yera kuri wewe umaze gukora ivyo byose. Nico gituma hari ijambo ry'Imana hano ririko riratubwira ngo hanyuma y'ivyo. Reka turabe amajambo y'Imana tubwira ngo hanyuma y'ivyo. Hanyuma y'ivyo nibihe? Hanyuma y'izo ngazi zose, hanyuma y'izo etape zose, hanyuma yuko umaze kuzuka uvuye mu bapfuye, hanyuma yuko umaze kubicaremwe gisha. Reka turabe ico Imana izocikora rero mu nyuma. Uwavugishwa n'Imana Yoweri igihimba ca kabiri umurongo wa 28. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje. Nzoshira utwumiza mu ijuru no mw'isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Izuba rizocira umwiza, n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Kuko ku musozi Siyoni ni Yerusalemu hazoba agakiza, nk'uko Uhoraho yavuze, kandi mu masigarira hazoba mwabo Uhoraho azoba ahamagaye. Mwene data, Imana ihabwa icubahiro gose. Ijambo ry'Imana rimaze kutubwira ngo hanyuma y'ivyo, hanyuma y'izo ngazi zose umukristo aba yaciyemwo, hanyuma y'ibikorwa bikomeye vyo kwitanga, mwene data, birakwiye yuko ufata umwanya ugafata umwanzuro ugatangura kuja ku kivi, ugatangura gukora. Imana nimba ikubwira ati hera ko uvuge, ugahera kukavuga. Imana nimba ikubwira ati hera ko wiyeze, ugahera kukwiyeza. Ndagira ngo mbwire umuntu wese wo muri groupe bamaso, mbwire n'umukristo wese yuko ugomba guhera ku caha ca mbere gikuda kwizingirako, ukavuga ati vyabaye aho vyakabere ni kera, iki caha ndakiranduye mu izina rya Yesu. Ucuja ku kindi caha ca kabiri, ati iki caha ca kabiri caranzingazinze aho vyakabereye ni kera. Ucuja ku caha ca gatatu, ati iki caha aho cakanzingazinze aho vyakabereye ni kera. Maze uvuga ati mu izina rya Yesu, ati ibi vyaha byose ndabihonyanze. Ucuja kubihonyange, ucuja kubisiri banje mu izina rya Yesu. Ndazi benshi baragira ibibazo, hari benshi bafise ingorane zitandukanye, hari benshi bagerageza kwihana ugasanga icaha vyaranse ko bagiheba, ugasanga biranka bikananirana, agahiga umuti wavyo akawubura. Mwene data, birakwiye kufata ingingo
ugafata decision imbere yuko urondera gusuka ko mpwemu yera. Banza ukemure ibibazo byose, banza utunganye ibibazo byose, hanyuma rero igikorwa cyo gusuka ko mpwemu yera ntabwo ari wewe ubikoresha n'ingufu zawe, ahubwo ingufu zawe ubikora mu buryo bwo kwiyeza gusa, ibisigaye n'igikorwa c'Imana. Turabona Yesu amaze kubatizwa, icyagaragaye Yesu yarangije kuva mu mazi, mpwemu yera yamanutse ava mu ijuru, ijuru riruguruka. None rero mwene data, nawe nibamara gutunganya ingeso zawe, ibisigaye uzobona vyikora, uzobona ibitangaza vyururuka. Nico gituma rero ndagira nkubwire yuko Imana yacu yatugiriye neza, yaraduhaye ibikoresho bihagije, yaraduhaye inkomezi zikwiye, yaraduhaye ububasha bwose, kuko yadusutse ko mpwemu wayo yera. Uyu mpwemu wayo yera ni ca kimenyetso c'umuherezi, c'abaherezi bahabwa, ni ca kimenyetso abavugishwa n'Imana bahabwa, ni ca kimenyetso abami bahabwa. Ni ukuvuga abo bantu batatu bose baba ari abantu bo mu rwego rw'ikirenga muri Isirayeli. Umuvugishwa yaba ari uwo mu rwego rw'ikirenga, umuherezi yaba ari uwo mu rwego rw'ikirenga, umuvugishwa n'Imana yaba ari uwo mu rwego rw'ikirenga. Ntabwo baba bari muri classe moyenne, baba bari mu mugwi w'abantu bakomeye, abantu bubashwe. Ntiwashobora kumutuka, ntiwashobora kumuvuma, ntiwashobora gupfa kuvuga ibyo wishakiye ugeze imbere y'umuvugishwa, ntiwashobora gupfa kuvuga ibyo wishakiye ugeze imbere y'umwami, ntiwashobora gupfa kuvuga ibyo wishakiye ugeze imbere y'umuherezi. Kubera iki? Kubera yuko ari umuntu yarobanujwe amavuta. Umuntu yarobanujwe amavuta aratinyitse, umuntu yarobanujwe amavuta arubahitse, umuntu yarobanujwe amavuta unamututse intu zenyu mfyisi zaca zigutabagura. Turibuka abantu batutse Elisa bajajura, maze uko kanya bagize batya bazabona ibikoko bibiri vyitwa idubu biraza bica birababirika birabatabagura. Rero umuntu yarobanujwe amavuta abageze kuri etape ya nyuma, iyo ni etape ya mwisho, nta kindi kiba kigisigaye. Haba hasigaye yuko Imana igutegereza mw'ibikorwa mwo kwama imbuto, uca utangura kuba nka Elisa, uca utangura kuba nka Eliya, uca utangura kuba nka Mose, uca utangura kuba nk'uwavugishwa n'Imana, uca utangura kuba nk'umuherezi, uca utangura kuba intumwa, uca utangura kuba nka Pawulo, uca utangura kuba nka Petero. Haleluya! Iyo umaze guhabwa ikonfirmasiyo yuko uhawe ubushobozi bwa mpwemu yera, ikindi kiba gisigaye ugomba gukora iki? Ikindi ushaka wokora ni giki ku bugingo bwawe? Ikindi ushaka bagukonfirme ni giki? Hasigaye iki? Urindiriye iki? Ushaka ko hazoba iki? Ni yandi ma etape ushaka gucamo nayahe? Ubushobozi bwa mpwemu yera ko bwamanutse, Uhoraho aravuga ngo hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje yera kuba ari n'umubiri wose. Mwene data, mpwemu yaratanzwe, yarasutswe kuba ari n'umubiri wose. Mpwemu yera yaramanutse kuba ari n'umubiri wose. Bisobanurwa ngo mpwemu yera yaratanzwe ku bakristo, yaratanzwe ku bagore no ku bagabo, yaratanzwe ku basore no ku bakobwa, yaratanzwe kuba ari n'umubiri wose. Uyu mpwemu ni wasobanura, agaragaza yuko ubukristo ico arico, ni wakusigurira akamaro n'agateka ndetse n'ububasha wahawe kwitwa umukristo. Umukristo bivuze ngo n'umuntu yarobanujwe amavuta, n'umuntu yahawe amabanga. Nimwiyumvire, hari ikintu mutari bwamenye, kwitwa umukristo n'umuntu harimwo ubushobozi bwose, n'umuntu yahawe agateka, n'umuntu yahawe icubahiro. Umukristo, Imana yarafashe ububasha bwayo, irafata ndetse n'agateka vyayo irabizana ibigushirako. Nutangure guharura icubahiro wahawe cyo kwitwa uwarobanujwe amavuta, umwami, umuherezi, umuvugishwa. Imana yaguhaye ivyo bintu byose, none hasigaye iki? Ko wahawe ubushobozi buvuye mu ijuru, ikindi gisigaye ni giki? Iyo umaze kwitwa umukristo, uba uri umuntu yamaze guhabwa izo nzego zose. None rero hano ijambo Imana yaravuze ngo, Imana yaravuze iri jambo ngo kandi n'abatama n'abatamakazi banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Abantu bose nta numwe avuyemwo, mwese mwitegure guhabwa ubushobozi kandi mwarabuhawe. Waramaze kuba umukristo, warabuhawe. Igisigaye
kurikiza ama etape kugira ngo ntukore makanaki. Nta ukora makanaki mu Mana, mu vy'ijuru nta ukora amakanaki. Nimba musobanukirwa ijambo makanaki n'ububeshi, nta buryarya bubaho mu vy'Imana. Muri Bibiliya ntuzovuga ngo nabicishije hariya ngo kugira ngo narabeshe ko nabishatse guca mu nzira yoroshe. Oya, bikore mu buryo bukwiriye nk'uko Yesu Kristo yabikoze. Hanyuma rero urabe ingene Imana izokugomororera ingomero zo mu ijuru. Imana izokurutsa ubushobozi bwayo. Hanyuma rero ntizorabira ngo uri umutama, ntizorabira ngo uri umutamakazi, ntizorabira ngo uri umusore atararongora, ntizorabira ngo uri umukobwa atararongorwa, ntuzorabira ngo ufise imyaka mike, ntizorabira ngo urashaje. Imana yiteguye kugukorera ibitangaza, igusike ku bushobozi bwayo. Nico gituma rero Imana iriko iravuga ngo n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje. N'abagurano, iyumvire, kera ntivyari vyoroshe yuko umugurano agira ijambo. Kera ntivyari vyoroshe yuko umuntu w'umukevyi canke w'umucakara canke umuntu akengeretse canke umuntu w'umukene, kera ntivyari vyemewe yuko ahabwa ijambo. Ariko hano Imana irasezeranye yuko itazorabira, nta kuzorabira abatunzi canke aboro canke abakene, nta kuzorabira abize canke abatize, nta kuraba abapasitori canke abajenama, nta kuraba abungere canke abadiakoni. Imana ntiraba. Imana yarasutse. Mwene data, nimwumva ayo mahigwe, nimwumva uwo munezero dufise. Ese icompa hakagira n'umwe muri twebwe yumva aya majambo ingene ari amajambo akomeye. Aya n'amajambo ahambaye. Imana iriko irakubwira yuko yaguhaye ububasha bwayo bwose, yaguhaye inkomezi zose kugira ngo wewe utangure kuronka ibikoresho bikwiriye, hanyuma uyikorere ku murango no mw'ijoro. Nico gituma duhabwa amajambo y'Imana buri munsi. Nico gituma Imana itubwira ati vuga, genda usemerere, ubwira abantu, babwira ububasha nabahaye uko bungana, ugenda ubabwira ubushobozi nabahaye uko bungana, ugenda ubabwira agateka nabashize kuko kangana. Mwene data, ayo mavuta wahawe arazimvye. Ayo mavuta wahawe Imana ntigomba ko asesekera hasi. Ayo mavuta wahawe Imana ntigomba yuko bihereraho. Imana iragomba yuko uyafata ko ari amavuta asumbya inzahabu n'ifeza, asumbya ubutunzi bwo mw'isi, kandi asumbya abaperezida bo mw'isi. Ayo mavuta wahawe asumbya abami bo mw'isi. Ayo mavuta wahawe asumbya abahambaye bo mw'isi. Ayo mavuta wahawe, uwo yahawe n'umuntu wahawe isezerano ryo kuramba, ryo kuzobaho ibihe bidashira. Kuko ngo niyo umuntu yopfa ariko amaherezo azozuka, Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero umenye agateka n'ububasha wahawe, umenye icubahiro wahawe ko ari icubahiro gikomeye cyane. Abadayimoni iyo bakubonye barahunga, iyo bakubonye ko ayo mavuta bariruka. Ayo mavuta ntawe uyegera. Ayo mavuta ugitangura kugaragara ko ayo mavuta, abadayimoni baca biruka, abarozi baca biruka, bakahunga, bagatemesha, bakiruka. Umurozi akubonye avuga ati ndatewe, kubera yuko urimwo amavuta. Aya mavuta ni ikintu gikomeye. Mwene data, Yesu Kristo yarabisezeranye ati jewe ndahawe ububasha mu ijuru no mw'isi, ati mbahaye ububasha bwose. Haleluya. Mwene data, nuko rero umenye yuko twahawe amajambo akomeye, twahawe ibitangaza bikomeye, twahawe gukorera umwami mu bushobozi bwose. Kubwa mpwemu yera twasutsweko. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 30 ngo nzoshira utwumiza mu ijuru no mw'isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka ku mwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba w'Uhoraho. Haleluya. Mwene data, iyi ni nzamba iriko irasemerera. Imbere yuko haza utwumiza, imbere yuko haza gupfunduka ku mwotsi, imbere yuko haza amaraso n'umuriro, bitangure kugaragara hejuru, kuko Imana izoza ibanje kugaragaza ibimenyetso mu ijuru. Nkuko muri Matayo habivuga ngo buni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru ku bicu, ngo ni amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'Imana aje mu bicu ari n'ubwiza bwinshi. Mwene data, aka kanya ndagira nkubwire ngo ntupfishe ubusa aka gateka wagiriwe. Uyu ni umwanya mwiza, iyi ni iminsi myiza yo gukorera Yesu, iyi ni iminsi myiza yo kwitunganya no kwitegura.
hagiye kuza ibihe aho izuba rizocira umwiza, aho ukwezi kutazoba kucaka, hagiye kuza ibihe by'amaraso no gupfunduka k'umwotsi vuba cane. Iri kanguro rimaze kuvaho, nico gituma niwakira ikanguro hakiri kare, aho ushobora kuvuga ubutumwa kuri WhatsApp bukagenda, aho ushobora kuvuga ubutumwa kuri YouTube bukagenda, aho ushobora gushinga intahe mu ishengero ry'abantu bagapfukama bakihana, aho ushobora kuvuga ubutumwa mu isengero abantu bakakumva maze bagaca bugufi bakihana, aho ushobora kuvuga ubutumwa mu ibarabara abantu ntibagutera amabuye. Akanya karacariho, aka kanya niko dukwiye gukoresha. Akanya kagiye kurangira, umwanya ugiye gushira, igihe giye kurangira, hatangure kuza vya bihe tubona ngaha biriko biratugira ngo nzoshira utwumiza mu ijuru, hazotangura kuza utwumiza mu ijuru. Imbere yuko Yesu agaruka, muzotangwa kubona ibimenyetso ku ijuru, umuriro, amaraso no gupfunduka k'umwotsi. Ni ukuvuga ngo izuba rizocira umwiza, aho mu kirere ibintu bigiye guhinduka. Ni ukuvuga ngo hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba w'Uhoraho. Haleluya! Hariho umunsi mukuru witeguye kuza w'Uhoraho. Hari ibibazo bizobazwa abantu bahawe mpwemu yera ntibamukoreshe, abantu basomye Bibiliya ntibayisobanukirwe, abantu bakinishije Imana. Hari ibibazo bazobazwa, ati none ko naguhaye ubwenge no kumenya no gutahura no gusobanukirwa, ugahabwa ubushobozi bwa mpwemu yera, ni kubera iki wabandanije wigira umuntu wa nyarucari? Ni kubera iki wabandanije wisubiza inyuma? Naguhaye izina ry'ubwami, ariko wihaye izina ry'umuntu w'inyuma. Bene data, Imana yatugize umutwe ntiyatugize umurizo. Imana yadushize hejuru ntiyadushize hasi. Imana yaragombye ko duhaguruka kugira ngo duhagurukane ubutumwa bwiza, maze tuyivugire, tuyikorere, tuyiririmbire, tuyitazire. Nico gituma nagira ngo nshigikira abantu bose bariko barasenga, nagira ngo nshigikira abantu bose bariko barihana, nagira ngo nshigikira abantu bose bariko baravuga ubutumwa, nagira ngo nshigikira abantu bose bariko bararirimbira Imana. Mukore, mukobeje kandi muramirize, Yesu Kristo ari kumwe namwe. Haleluya! Imana yacu habwa icubahiro. Umwanya dufise n'uyu tuwukoreshe, umwanya ukiriho, igihe kikiriho, inzamba y'Imana igiye kuvuga, Yesu Kristo agiye kugaruka kugira ngo atore abo yatoranije, abatware kuruhuka, baje kubana nawe ibihe byose. Nico gituma rero mwene data, ari igihe cawe. Wewe utarakizwa nukizwe, wewe utarizera niwizere, wewe utaratunganywa nutunganywe, wewe utarakemura ibibazo nubikemure hakiri kare. Inzamba y'Imana igiye kuvuga ngo kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Haleluya! Umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Mwene data, nagira ngo usabe kugira ngo upfukame ahuri wambaze izina ry'Uhoraho. Wewe ufise icaha cakunaniye kwihana, niwongere gupfukama kugira ngo dufatanye isengesho, maze dusengere hamwe. Wambaze izina ry'Uhoraho maze wongere gukizwa. Wewe wumva ukeneye gusaba ubushobozi Imana, wewe wumva ukeneye kuronka ubushobozi bwa mpwemu yera, wewe wabatijwe ugaca mu etape yose, hanyuma rero ukaba ukeneye guhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera, tugiye gufatanya iri sengesho kugira ngo wongere kumenya uruhara rwawe, wongere kumenya n'ingabire zawe zifurugwe, hanyuma utangure gukoreshwa ibikomeye. Haleluya! Nuko rero uce bugufi dufatanye gusenga. Mwami w'abami, data ugororoka, ndagushima, ndaguhimbaza, ndagutazira, ndagukengurukiye Mwami Imana kuri uyu mwene data. Mwami wewe Uhoraho data, mu buryo bwa mpwemu ndamurambitse ku biganza, ndasabye mpwemu wawe amuzeko akabushungwe. Uyu muntu yakijijwe, umuntu yitunganije, umuntu yaciye mu ngazi zose, umuntu yahereye ku ntango akaba agejeje kuri iyo etape yo gusukwa kwa mpwemu yera. Ndamusabiye ubushobozi bwa mpwemu yera, ndamusabiye kwezwa no gutunganywa. Urakoze kubikoze, ndabigukengurukiye Mwami. Haleluya! Haleluya! Reka dusengere uyu muntu nawe byanse byagoye, atarakemura ibibazo. Uyu muntu agihiga gicakara, ataramenya icyo yokora n'icyo yoreka. Mwene data, wahawe izina ry'Ubukristo, iri zina ry'Ubukristo ukwiye kurikorera kandi uribagarire, ndetse urinagure kandi urivomerere, unarituturire, kuko ni izina rizogushikana kuri uwo Mwami, kandi niwe yagusozereye, niwe yakubambiwe. Nuko rero uce bugufi, tugiye gusenga kugira ngo nawe utore iyo inzira ya Yesu izogushikana ku musaraba, hanyuma usukwe ku bushobozi bwa mpwemu yera. Ngiye gusengera maze nawe wongere kwezwa.
mu izina rya Yesu. Mwami w'abami data, nongeye kuza imbere zawe nshima, ndakweretse umusavyi wawe mwami, usanga inzira ziwe zagiye zigenda ari inzinguzingu. Mwami muri kano kanya ndakwinginze kugira ngo umeye guhitamwo, yongere gufata ingingo mu bugingo bwiwe, maze ibibazo byiwe bikemugwe mu izina rya Yesu. Imitwaro yiwe yishugwe mu izina rya Yesu. Ibyaha byiwe byose bihanagurike mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, imitwaro yiwe yose yakire, maze uyirimuremurure, maze yongere kurangamiza araba umusaraba, maze yongere gukira. Mwami ndabigushimiye mwami, urakoze kubikoze Yesu. Umuhe guca kuri ziriya ngazi no kuri etape zose, hanyuma mwami agere gutunganywa rwose, maze abe umuherezi abishitse abikwiriye. Mwami Yesu, jambo ry'Imana riravuga ngo muzabami n'abaherezi. Haleluya, urakoze Yesu, urakoze mwami, ndabigushimiye ko bikoretse, ndabigushimiye kubikoze. Izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye kubwa bene data bose, ndagushimiye kw'ishengero ryawe, ndagushimiye kw'abakozi bawe, ndagushimiye kw'abana bawe n'abo watoranije bose. Ubagire neza kandi ubagenderere. Izina ryawe niryubahwe kandi rihimbazwe. Ndabishimye nkenguruka mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data mwese, twariko dusangira ijambo ry'Imana. Mwese nimwakire mpwemu yera, nimwakire ubushobozi bw'Imana, maze mwese mwakire mpwemu yera. Yesu Kristo yahumekeye kubigishwa biwe, abahumekera kati nimwakire mpwemu yera. None rero nawe mwene data wumvise iri jambo, niwakire mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.